match of the day cyangwa se match of the day ni ku munsi w'Imana saa 11:00 igera kuri 30 ku kibuga Anfield Park. Liverpool murakira equipe yitwa Manchester United y'umugabo witwa Ruben Amorim bagarukanye umugabo witwa Lisandro Martinez. Saa 11:30 Liverpool vs Manchester United. Nabonye gwa rukinyo mu kanya gato kuri Breminga bivanye nuko ndabonye we wisunga abamenyereza cyane. Ndisunga abamenyereza ariko ni Sosthene na Amorim bazobisha urukino bivanye na tactique zabo ariko ni club zifise ico zisobanuye mu bijanye n'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku isi. Liverpool yakoze imyaka myinshi cyane kugira ngo ishikire rokoro equipe ya Manchester United yo kwitwa equipe le plus titrée mu gihugu cy'Ubwongereza, Premier League za 20. Liverpool ciza kuba yarandubuye equipe ya Manchester mu bijanye na visibility ko yifise Champions League nyinshi gusumba iza Manchester. Ariko namuzo ngo ni Liverpool yakoze igomba kugeraho Liverpool nako Manchester United ihagaze. Jewe uno munsi ndemeza ngo ku munsi w'Imana turi buraba urukino ku bwanje no kwitwa ko ruzaba ruri compliqué bivanye n'uburyo bw'abamenyereza gusumba uko twari kugwitega equipe zifise abamenyereza beza nkuko twarubonye Manchester ifise Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool ifise umudagi Jurgen Klopp. Ngiye kurabona shaka squad no munsi Liverpool ifise yari Liverpool bagarukanye umugabo witwa Ibu Konate. Yes, nanabonye umugabo witwa ahari. Nabonye umugabo witwa Anslot abwira abantu ngo ndi convaincu canke muri jewe ndiyumvisha ko umugabo witwa Alexander Isaac ashobora kuzumviramo ikintu gikomeye cyane. Wanashaka babwiye ati mama jambo yiwati nous sommes autorisés à juger Alexander Isaac équitablement de maintenant. Il est extrêmement proche de la pleine forme. Nkaya majambo nyene turarekuriwe kujija urugero rw'umugabo witwa Alexander Isaac guhera kakanya. Nivyo ndiko ndakubwira nti squad y'umugabo witwa Ruben Amorim na squad y'umugabo witwa Ryan Gravenberch. Yes, Ryan Gravenberch vyari vyavuzwe yari yagiriye ububabare muri trêve internationale kumwe na equipe nationale ya Hollande. Ariko bimaze kuba bija hagaragara ko ku munsi w'ejo araza kuba ari kumwe na equipe ya Liverpool. Nariko ndagaruka ku kintu kijanye ariko hari umukinnyi out umugabo witwa Alisson Becker na Alexis McAllister probable muri Liverpool ntabwo hari kuko wewe yagira ikibazo ari muri Brazil. Umugabo ari yitwa Alisson Becker umenyeza muri Liverpool ntabwo aza kuba hari. Ni Alisson Becker aza kubabuza muri squad ariko no muzi Alisson Becker cyaramaze gutorega umuti. Giorgio Mamardashvili ni mwiza cyane. Jewe rero nkacangaruka kijanye na squad yaba umugabo witwa Ruben Amorim afise muri equipe ya Manchester United, nkagaruka no kuri squad y'umugabo witwa Anslot muri equipe ya Liverpool. Slot yinjiriye mu nzu yuzuye aho ibintu byose vyubatse bazogusaba ati inzu ni gwawe turi kugabira uzuye genda uyibemwo gusa uzoyikorera isuku nta kindi. Mugabo namuzi n'isuku rikorera munani inzu yatangwe kumubana Musaka kandi ntaco batakoze bari banasube barayisigisubira kuba nshasha kuko nk'ubunyo tugiye kugira ikigereranyo English Premier League urukino rwa mbere rw'umugabo witwa Jurgen Klopp yinjiye asanga equipe itunze abakinyi bitwa Nathaniel Klein, equipe itunze aba defenseur bitwa Martin Skritel ariko na Mamadou Sakho, equipe itunze witwa Alberto Moreno bafise mu igoro umugabo w'umudagi w'umubiri gitwa Simon Mignore. Urukino rwa mbere umugabo yitwa Jurgen Klopp yakinye muri Premier League squad yiwe yose iravya akagenzura
yararavye asanga abakinyi 11 bagomba gutangura mu kibuga ni Simon Mignore, ni Nathaniel Klein, ni Martin Secretaire, n'umugabo yitwa Mamadou Sakho, n'umugabo yitwa Alberto Moreno. Hagati mu kibuga yarafise witwa Rukazi w'umubeshi ntigeze kubona handi hantu, yarafise witwa Emily Chan, yarafise witwa Adamu Ranka nimero 10, ibo Verose Philippe Coutinho, yarafise James Milner yatakigwa n'umugabo witwa Divock Origi. Urumva iyo liste y'abakinyi 11 batanguye mu kibuga ku rukino rwa mbere rwa Jurgen Klopp akinira Liverpool, akinisha equipe ya Liverpool. Ariko we Ancelotti winjiye hano usanze le meilleur défenseur du monde mwako kanya yitwa Virgil van Dijk, ariko mwana Ibrahima Konate, umunyegoli mwiza nka Alisson Becker, afise Trent Alexander-Arnold, afise Andy Robertson. Ngereraniza defense ya Sakho na Martin Secretaire ni umugabo witwa Van Dijk ndetse n'umugabo witwa Konate. Ni nko ngaha ni Madrid n'amaguru. Hama ufata witwa Alberto Moreno mugereranye na Andy Robertson, ufata witwa Klein mugereranye na Trent Alexander-Arnold ari nawe yamukuye ku ngoma. Urumva uburyo Slot no Musa atakira kimwe afisa azosegurira abantu bakunda Liverpool. Wasanze umwanya Klopp yatunzemo Lucas akamutungana na Chane, wowe umufisemo McAllister na Szoboszlai. Yasanze umwanya visa Adam Rarana, wowe ufise umugabo witwa Florian Wirtz, ufise umwana witwa Curtis Jones. Hana kintu nemera ko Klopp yarafise gikomeye gusumba ico afise no munsi Slot. N'uruhande rwari ko Coutinho, urundi ruriko uno munsi Cody Gakpo. Nayo ibisigaye vyose Ancelotti yashikiye muguzuye. Ariko uno munsi mangira makenga iyo Liverpool ija gukina na equipe kanaka. Sigaye niyumvira ingera agomba kwarinya abakinyi bikantera makenga. Ni derby uno munsi mu gihugu c'Ubwongereza isigaye mu majambo canke mu mazina gusumba mu bikorwa. Liverpool y'abakinyi beza y'umumenyereza atazi kubarinya, Manchester United y'abakinyi beza y'umumenyereza mubi. Mugabo abakinyi mvuza abakinyi beza gwega beza ba Liverpool bariko sigubwiza beza ba Manchester United bafise. Aba Liverpool ni beza cyane gusumba ba Manchester, mugabo barabuze ubakoresha. N'aba Manchester ni beza barabuze ubakoresha. Ubwo rero tugomba kuza mu rukino twiteguye ngo kumwe n'ubundi Virgil van Dijk ahora yobora abakinyi ba Liverpool akavuga ati tugiye mu rugamba, reka tugende dukora ibisumbe by'umumenyereza yadutumye bigakunda. Kumwe Mohamed Salah ahora zakavuga ngo tugiye gukora ivyananiye ivyo biserenge ivyo umumenyereza yadutumye navyo bigakunda. Nico kintu niteze mu rukino. Hama kwa Manchester ari urukino rurimwe abakinyi b'abasinia. Ya, abasinia kwa Liverpool. Nibo bagomba kwifatira ijambo rikomeye muri derby bazokina na Manchester United. Gusumba uko umumenyereza azoba yarungikanye message hano ku mugabo witwa Ruben Amorim. Par contre message wayirungikana Bruno Fernandes, mugabo numwe mu bakinyi bari frustré cyane mu kibuga y'urukino rwansi. Uri buyirungikane Casemiro na message witanga mugabo Mbeumo Nino Giraffe ninde uno 9 Benjamin Sesko na Mateus Cunha. Ninde muntu hazoha message undi akavuga ngo turiko tugwanira ishema rya Manchester United gusumba kumva ko umugabo yitwa Brian Mbeumo ariko akina kugira yemeza abantu, na Mateus Cunha ariko akina kugira yemeza abantu, na Benjamin Sesko ariko akina kugira yemeza abantu. Ni umwaka wabo wa mbere. Ni hano mpagarara nkavuga ngo urukino rwa Premier League ku munsi w'Imana ngo iteganye ugishika. N'abantu isinzi bahiteze ivyabaye mu mateka gusumba ibizoba kuri stade ku munsi w'Imana kuri Anfield Road. Liverpool iriyepuize atari uko itaguze, ahubwo iriyepuize kubera yaguze nabi kacigira no mumenyereza mubi. Manchester United iriyepuize kubera gufunga umutwe ko mumenyereza mugabo uno muze zakabaye zari club zifise abamenyereza beza, zari club zifise abakinyi bagomba kuzotwara ku rukino gwiza cyane. Ariko kwako kana Liverpool yakagomba kuba yafatiranya Man U ikayimiriya. Kuri Jurgen Klopp yatsinze Ten Hag inshuro yiwe umwaka wa mbere, ariko cyane ko arugusezera sibuka ko amuri mu banavuga ngo turamaze kubona ko iyo tubaye serious ku kazi tujejwe ta equipe rimwe tuzotsinda. Ati navyo tugiye kwerekana. Message yatanze umunsi bugurura champion bakina na Arsenal ubwo yarayimentenye.
ntiyagiye abwiye abantu ko ari ekipe nziza ivyo abonye ku kibuga amerita gutsinda ekipe yari yo yose. none munsi muze amerita gutsinda Brentford ntiyari irimo. ni hano magara nkakubwira ngo zino ekipe nimbi gusumba ivyo abantu biteze indani ku kibuga. umupira urashobora kuzoba ubishe wazo. Ono umwaka wa mbere wa Cody muri ekipe ya Liverpool yarahasanze Luis Diaz, yarahasanze umugabo witwa Darwin Nunez ndetse na Mohamed Salah. sinibuka ko Manchester United yari ifise Ten Hag, sinibuka ko yari ifise umugabo witwa Ole Gunnar Solskjaer. yari umwaka wa mbere wa Ten Hag canke uwa nyuma wa Solskjaer. iyi tsinda ibitsinde bigera kuri 7 harimo ibitsindo vy'umugabo witwa Roberto Firmino 2 harimo ibitsindo 2 vy'umugabo yitwa Darwin Nunez, harimo igitsindo cy'umugabo witwa Mohamed Salah, harimo ibitsindo 2 vy'umugabo yitwa Cody Gakpo. n'uyu mwaka uyu kuri Ancelotti n'umugabo yitwa Ruben Amorim twifashije squad d'office wakagomba kuba ari wo mwanya mwiza wo gukomeza kwereka Manchester United ngo twaragushikiriye muri rokoro za Premier League, turagusumba inguvu, reka rero ugomba wumve imyaka nawe wabayeho tugenderako ingene bimera. mugabo no munsi jibi ntavyo niteze mu rukino. niyo Liverpool yimiriye Manchester United ikayitsinda 6 ndwice 5, Manchester izoba yari irangaye ko nayo nyene, kuko iyo message kwa Liverpool abakinyi bazoba yihaye gusumba iyo mumenyereza azobaha. cyo gituma ndakubwira ntu rukino rusigaye mu mateka harabaye harakaba. mugabo ivyo twiteze ku kibuga hamwe situation actuelle ariyo twobamwe mu rukino kwa Liverpool na Manchester, hogera abantu bariko barara mu mpira w'amaguru bakazimya televiziyo bakavuga ngo nta rukino ruhari, tubihagarike tuvyiviremo. jewe Ancelotti narakuye ku mutima wanje wose. Ruben Amorim wose narakuye kuko nta n'uwigeze ko Ruben Amorim mu mamenyereza nemera Manchester ntarimo kabisa. mperuka kwemera umumenyereza wa Manchester United ku mugabo witwa Ole Gunnar, atagiriwe amahirwe ngo bazanye Ten Hag ya Revolution ya Ajax d'Amsterdam da ekipe hatswe kuyisiga muri deuxième division. habuza akantu gato Imana yakinze. Manchester yisanze ku mwanya wa nyuma, nako yisanze mu mwanya wa 15. wa 16 harimo Wolverhampton, Tote yisanga ku 17. hafa hakantide Manchester tukisanga muri 3 zikoroka. ubwo rero aya ma ekipe kahise kazo wanashaka kahise kafi ka Liverpool kasizwe n'umugabo witwa Jurgen Klopp, Slot agaciyemo umusaraba mu minsi 5 ya mbere ya champion. hama kahise k'umugabo yitwa Sir Alex Ferguson kwa Manchester United, uwari yagomvye kuba yogasana n'imiburiburi kugira ngo akajisho ku bakunzi ba Manchester kagaruke yitwa Ole Gunnar Solskjaer nk'umwana wabo. yanabahaye Champions League ya 98 abatsindiye Bayern Munich kuri finale. baramwirukanye uno muza bahawe akazi bose babaye bacangera gusumba kuba bakoze. nivyo rero muzingi no ziyari equipe yitwa Arsenal yaza kubiri mu kibuga nayo ku munsi wa gatandatu saa 12:30 kuri 30. Arsenal babaraza nabo kuba bahari mu gihe Chelsea barakina ryari buriya ni lunch time ku munsi w'ejo. nabonye umumenyereza avuga ko Pedro Neto umugabo witwa Caicedo ndetse n'Enzo Fernandez bakiri doubtful, bitaramenyekana ko bashobora gukina mu kibuga ku munsi w'ejo kuko basaka bazogera kuri lunch time ku munsi saa 7:30 baza ko bagiye mu ishamba yitwa Nottingham Forest izoba yabakiriye. dusigaje iminota igera kuri 5 hano Landry mugiye muri Bundesliga aho buri si wejo saa 12 Bayern irakira Dortmund. Allianz Arena irakira Signal Iduna Park, ibibuga biza kuba vyacakira hano. Vincent Company agomba gukomeza kwereka isati wowe wariko twariko turahanganira igikombe kuko uno muzi arimo kare y'amanota agera kuri 18. Dortmund ya kabiri ifite 18. Dortmund ya kabiri of course, ariko match bigaragara ko equipe zomi yaba na Dortmund atawigayira kandi wanashaka je mu vyo nabonye imyaka ya hafi Borussia Dortmund yatimbuka Bayern guhera kuri baharandi. Hamuzi batagaraguye Bayern, hamuzi Bayern yabatsinze ari kwiyorera amanota. ubu bwana bwa Karimo Adeyemi ba Sancho umwaka wa nyuma wa Sancho asohoka garuka Manchester. ndibuka match ya Borussia Dortmund na Bayern, match yarahize Alphonso Davies arakubita ibimenyetso avuga ati Sancho waronkuyemo umutima. bakabona munsi bafiswe na Nuri Sahin
no nuri yarasohotse bafiswe nuno mubeshi yaciye kwa Bayern ni Juventus ninde kwa Dortmund wafize Borussia Dortmund no munsi n'urukino ku bwanje novuga ngo rusiguye vyinshi mu mupira w'amaguru haba mu bakuzi umenyeneza nini Kovac yani Kovac nawe yaciye kwa Bayern Dominique nawe ni nawe buriya Kovac yari mukuru kuri Flick yari ajo wiwe hakimara gukura mu kirenge Flick afata equipe n'urukino ku bwanje novuga ngo rurindiranye igishika n'abatari bake yiwana shaka ariko ingufu zitwereka ngo urukino ruzoba ruryoshe ariko Bayern izo rutsinda rero yari iteze umupira w'amaguru zirahindagurika Bayern ushobora kuza wizigiye atatu ngo witwaje Ken na Diaz na Olize Borussia Dortmund yakubwiye ati Adeyemi n'umugabo witwagira se barakubujije atatu rero subira inyuma ariko probably Bayern na Dominique gutsinda equipe yitwa Borussia Dortmund muri no minsi mbambona umengo vyokunda kuko je ndavye performance umumenyereza yitwa Vincent Company afise n'abakinyi biwe ndavuga busatirizi iburyo akakana k'agafaransa ka Michael Olize ibumfu Diaz rutayizamu yitwa Ken cyangwa ugakinisha Ken nka nimero 10 rega navyo birakunda Jackson akataka tout est possible Bayern rero irafise nguvu nyinshi zo gufata equipe ya Borussia Dortmund kayibwira ngo reka dutangura kwisobanura hakiri kare nawe uwifuza Bundesliga gusumba uwundi ntangure ndakwereke kuri Allianz Arena yuko hano ari muri Guhenomu kwanje nkavuga turi no rukino sore rukino guiteganya ugishika cyane ruzoba runaryoshe by the way gusumba ubwo mu Bwongereza gwa Liverpool na Manchester dushingiye ku buryo imigwi imeze no dushingiye ku buryo imigwi ihagaze atavye amateka urukino gwa Bayern Dominique na Borussia Dortmund n'ishanyarazi yes nivyo rero nuko bimeze Dortmund na equipe yitwa Bayern bari mu kibuga ku munsi w'ejo saa 12:30 Dreamers afite amatelefone meza cyane bwo kubwinshi bugiye butandukanye